Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa hirya no hino ku isi, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano ndetse tukaza no kugaruka ku makuru ya politike. Bashar na Nkurunziza nibo babiri bashoboye kuguma ku butegetsi bamaze kwiyamirizwa, none Bashar yaraye atembagajwe. Muraza kubikurikira mw'idonido ry'amakuru muze kumenya aho bihuriye n'ibya Nkurunziza, ndetse muze no kumenya byinshi byatumye iri tembagazwa ryihuta mu gihe ridafashe n'indwi zibiri, kandi byose bikaba byakozwe neza cyane kugeza igihe Bashar ahunga igihugu. Murabikurikira mw'idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere, aho Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje kwita u Rwanda abansi bakomeye cyane, kandi akavuga ko nta gahunda n'imwe afise yo gufungura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho avuga ko adashobora gufungurira iyo mipaka kubera ko u Rwanda rushigikiye imihari y'iterabwoba ariyo Red Tabara, aho yatangaje ko iyo mihari itunzwe n'u Rwanda kandi ko u Rwanda ruhora rushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse akanashimangira ko banze gutanga abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare. Mu by'ukuri twagerageje gukora byinshi kugira ngo tumenye impamvu Ndayishimiye adashaka gufungura imipaka. Dusanga ko Ndayishimiye ahubwo afite ikibazo gikomeye cyane, nubwo we ikibazo agishira kuri mugenzi w'u Rwanda General Major Paul Kagame. Nabyo nyine murabikurikira mw'idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bitangaje ndetse biteye n'ubwoba, aho Ndayishimiye atangaje amajambo akomeye kuri mugenzi we w'u Rwanda, ariko nanone benshi bakabona ko ibi bigiye kuzana ingaruka zikomeye cyane mu gihugu ndetse no mu karere. Ni byinshi tukabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe icyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akarika kuryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. U Rwanda rurakorana n'imihari y'iterabwoba itera u Burundi. Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yasubiye kwagiriza u Rwanda gukorana no gushigikira imihari y'iterabwoba iza guhungabanya umutekano mu Burundi, igwiriyemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Evariste Ndayishimiye akemeza ko imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda izobandanya yugawe gushika u Rwanda rutanze abo yise abicanyi. Mu kiganiro Evariste Ndayishimiye yagiranye n'imboneshakure Jeune Afrique TV5 Monde kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 6 Kigarama 2024, inyuma y'ikiyago c'abanyamitahe, Evariste Ndayishimiye yaragarutse ku mubano w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Yishuye ku kibazo c'umumenyeshamakuru nimba u Burundi bwimirije kugurura imipaka. Evariste Ndayishimiye yavuze ko imipaka idashobora kugururwa mu gihe u Rwanda rwanse gutanga abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Evariste Ndayishimiye avuga ko ataco atagize kugira u Rwanda rwemere rubatange, ariko biranga. Perezida Ndayishimiye avuga ko yaganiriye na Perezida Kagame kandi arabyemera ko azobatanga. Imirwi y'abahinga nayo yahuye inshuro zirenga zibiri bayaga bahura, ariko bageze ko bashira mu ngiro biragorana. Ikibabaje ku bwa Evariste Ndayishimiye ni uko u Rwanda rwanse kubishira mu ngiro, ruca rushigikira imihari y'iterabwoba, aho u Rwanda ari rwo ruyigaburira, rukayifasha, rukayiha inyigisho. Abo barwanyi bakaza gutera u Burundi bagasubira mu Rwanda bakoze amabi atagira izina. Evariste Ndayishimiye ati kugira dukingire abarundi twahisemwo kugara imbibi u Burundi buhana n'u Rwanda, kandi ntituzokugururwa u Rwanda rudatanze abo bashatse gutembagaza ubutegetsi ngo bacirirwe imanza. Ibi nibyo Ndayishimiye yatangaje.
dusubiyemo amajambo ye yatangaje ntago ari twe tubivuze, gusa amatohoza twakoze ndetse n'ibyo twagerageje gukora kugira ngo tumenye aho ikibazo kiri, yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'u Burundi, twasanze ikibazo gifitwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri Ndayishimiye akigera ku butegetsi ikintu yihutiye akimara gupfunga Bunyoni kwabaye gupfungura umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda wari upfunzwe kuva muri 2015, upfunzwe n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuva icyo gihe Ndayishimiye akimara kugurura imipaka ibintu byarasubiye bigenda neza cyane, Abanyarwanda Abarundi barasubira kugenderanira, ibintu byari biryoshye rwose hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugeza naho u Rwanda arirwo rwahaye amakuru ya nyuma arebana n'ibyo Bunyoni yari ariko arategurira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Amasoko yacu akemeza ko u Rwanda iyo rutahaba Ndayishimiye yaba yaratewe kudeta kera, ariko Perezida w'u Rwanda akoresheje ubutasi bwe bukomeye kandi buhambaye yabashije kumva ndetse no gukurikirana byose ibyabaga hagati ya Bunyoni ndetse n'abandi bashakaga gutembagaza Ndayishimiye, araheza abyohereza Tanzania kuko u Rwanda rwabonaga ko ruramutse rubihaye u Burundi batahita babyumva. Tanzania niyo yabihaye u Burundi, bityo Ndayishimiye amenya umugambi uhari wo kumukombora mu mabanga, birangira yitanze Bunyoni. Bunyoni murazi ko yanabivuze mu mburano ze, aho yavuze ko itelefoni ziwe zuvirizwaga n'igihugu cy'u Rwanda, akaba yaravuze ko aribo bamukwegeye akarambaraye. Ikintu cyaje kubyica ndetse no kubishyira ku murindi mubi cyane kugeza aho Ndayishimiye yongera gufata umwanzuro wo gufunga imipaka, cyabaye intambara iri muri Congo. Ni intambara iri guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Congo. M23 imaze igihe kinini ihangana n'igisirikare cya Congo. Igisirikare cya Congo cyagiye cyitabaza indi mitwe yitwaje ibigwanisho kugeza naho kitabaje ingabo z'ibindi bihugu. Ni muri ubwo buryo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye amasezerano na Tshisekedi yo kohereza abasirikare muri Congo, abo basirikare bagafasha Tshisekedi gutsinda M23, nubwo bitakunze kuko abasirikare b'u Burundi bageze muri Congo bakajya bicwa nk'impene. Ndayishimiye akimara kwakira amafaranga akabona akayabo Tshisekedi yariko aramuha, kuko umusoda umwe wese yamuronkagaho ibihumbi 5 by'amadolari. Ayo mafaranga yararebye abona na amafaranga menshi cyane, abona ntiyayaha inzira, niko kwifatanya n'umutwe witwaje ibigwanisho urwanya ubutegetsi bwa Kigali ariwe FDLR, bakajya bakorana ingwano bari kumwe kugeza naho mu mpera z'umwaka uheze ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka Ndayishimiye ubwe yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo afashe abo FDLR bashike i Kigali amaze bakoreho ubutegetsi bwa Kigali. Ibi ni ibintu byababaje Abarundi n'u Rwanda kugeza naho Abarundi ubwabo bavuga ko umukuru w'igihugu yarengereye kandi bakemeza ko nta kindi gihe byigeze bibaho. Ibi byose byakomeje gukurura agatotsi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. No mu masezerano yo kohereza Niyombare mu Rwanda byarangiye Ndayishimiye ari wiyikuyemo kuko yabonaga ntacyo ashyira imbere mu gihe yari kwifatanya n'interahamwe mu kwica abakogobari bigajemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ibi byose byamuteye isoni ndetse ahita afata umurongo wo kugumya gukora ayo mabi mu karere, ku buryo we yifuza ko byava muri Congo bikerekeza mu Burundi ndetse no mu Rwanda, nubwo bitamukundira kuko ntawuhiga kwica bijya bihira. Ibi byose nibyo byateye ikibazo gikomeye cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ndayishimiye we ubu akaba ashaka gufata ibibazo byose akabyegeka ku Rwanda. Andi masoko yacu mu Burundi nayo yatubwiye ko Ndayishimiye adakeneye gufunga abajenerali babiri. Murazi ko Generali Bunyoni ufunzwe n'uyu munsi bitamworoheye. Amasoko yacu mu iperereza yatubwiye ko Ndayishimiye mu byo akeneye atarimo gufunga Bunyoni ndetse na Niyombare, ntiyabibasha ntiyanabishobora. Ibi byose nibyo byatumye ibintu bifata umurindi ukomeye cyane, ndetse Ndayishimiye akabona nta kindi yajya ahora abwira abantu bivanye n'uko gufunga imipaka igihugu cye kiri kubibamiramo cyane. Yahisemo kujya avuga ko u Rwanda rufasha Red Tabara, kandi mu by'ukuri u Rwanda ntaho ruhuriye na Red Tabara kuko Red Tabara itera u Burundi ivuye
muri Kongo kandi nta niho isubira. Ikindi kandi gikomeye kiri muri bino bintu, Ndayishimiye avuga aho yihenda ko abarundi ari ibijuju, nuko Red Tabara yavutse Niyombare ari we utwara igisirikare c'u Burundi, mu gihe we avuga ko Red Tabara ari iya Niyombare kandi Niyombare akaba ashigikira u Rwanda. Benshi bahita bavuga ko niba koko Red Tabara ari iya Niyombare byaba bitangaje, Red Tabara ko yaba yarashinzwe n'igisirikare c'u Burundi, kuko Niyombare niwe wari urongoye igisirikare c'u Burundi. Ibi byose ni ibinyoma Ndayishimiye agenda ahenda abarundi ndetse n'abanyamahanga, ariko benshi bakaba baramaze kumutahura. Tuve kuri iyi nkuru irebana n'ibyatangajwe na Ndayishimiye, tujye ku nkuru iri kuvugwa hakurya aho habaye itembagazwa, ariko benshi bakemeza ko ibyabaye muri Siriya byafashe umurindi ukomeye cyane kubera impamvu zikurikira tugiye kubabwira muri ino nkuru. Bashar na Nkurunziza nibo bari bashoboye kuguma ku butegetsi bamaze kwiyamirizwa, none Bashar el-Assad yaraye atembagajwe. Muri 2011 abanyasiriya baragumutse bariyamiriza intwaro y'igitugu ya Perezida Bashar el-Assad. Muri iyo myaka hagati ya 2010 na 2011 abanyagihugu baragumutse mu bihugu byinshi by'Abarabu bashaka kwikura ko intwaro z'igitugu. Byahereye muri Tunisia birangira bitembagaje Perezida Zayed El Abidine Ben Ali. Mu Misiri byatembagaje Perezida Cocibwe, no muri Yemen byatembagaje Perezida waho. Hari ibihugu nka Jordania, Maroc, Algeria abategetsi baho bamenye kubyifatamwo neza maze bafata ingingo zihindura ibintu. Hari n'ibindi bihugu abategetsi byaciye byinjira mu ntambara, aho ni nka Libya ya Colonel Muammar Gaddafi yahasize ubuzima. Muri Siriya Perezida Bashar yahisemwo intambara yahitanye abanyagihugu barenga ibihumbi 50, yongera ituma abandi benshi bahunga Siriya. Intwaro y'umuryango yari imaze imyaka 53. Mu mwaka w'1971 umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Siriya General Halifa al-Assad yatembagaje ubutegetsi aca atwara ico gihugu imyaka 29 gushika apfuye muri 2000. Yari intwaro y'igitugu yishe abatari bake. Hafi al-Assad yari yateguye ko azosubirirwa n'umuhungu wiwe w'imfura, ariko uyu nawe aca ahitanwa n'isanganya ry'imodoka mu mwaka w'1994. Umuhungu wa kabiri Bashar al-Assad yariko yiga amashuri y'ubuvuzi mu Bwongereza. Se amutuma ko ubutaraririye amushira muri kaminuza ya gisirikare, yongera yiga ibijanye n'imigenderanire y'igihugu kugira ategurwe kuzotwara Siriya. Se apfuye muri 2000, Bashar al-Assad yahawe ipeti rya generali aca agirwa umukuru w'igihugu. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi Perezida Bashar al-Assad yagerageje kuzana impinduka mu gihugu. Mu nyuma byarahindutse agaruka ku ntwaro y'igitugu nka se. Muri ntwarane 2011 abanyagihugu ba Siriya baragumutse biyamiriza intwaro ya Perezida Bashar al-Assad. Bashar yahisemwo gufyonda abanyagihugu biwe akoresheje ibigwanisho. Abashika ibihumbi 50 barahasize ubuzima, amamiliyoni yabo asanzara mu buhungiro muri Turkiya, i Burayi n'ahandi. Igisirikare ca Bashar al-Assad cari gifise ibice birenga 80% bya Siriya, ariko imirwi myinshi y'abaroberi ntiyigeze ashobora kwiheza. Iyo mirwi yari igegeye mu duce twinshi twa Siriya. Bashar al-Assad yaboneka nk'uwanesheje abamwiyamirije muri 2011. Ni iki gitumye Bashar atembagazwa inyuma y'imyaka 14 y'intambara? Abaroberi batembagaje Perezida Bashar al-Assad bafashe igihugu mu minsi 12 gusa. Biragoye kubyumva mu gihe byari byarabananiye mu myaka 14, ariko icahindutse gikomeye nuko abanyamahanga bahora bafasha Bashar al-Assad atabyo bashoboye ubu. Abambere bari baramutabaye ni Abarusiya, bari bafise ingabo, indege z'intambara n'iperereza muri Siriya.
Intambara yo muri Ukraine yatumye Uburusiya butoronka abasoda baza gutabara Bashar al-Assad. Ikindi gihugu cahora kimufasha cane ni Iran, none nayo iri mu kibazo kubera intambara zo muri Libani zatumye Isiraheli isambura ingufu z'abagwanyi ba Hezbollah Iran yahora ikoresha. Imbere ifatwa rya Syria rigiye gutuma Iran igira ingorane yaho izohora ica kugira ishike Libani. Mu mwanya muto cane abaroberi barateye bafata ibisagara baca mu mabohero barekura imbohe zari zimaze imyaka n'imyaka mu mabohero ateye isoni ya Bashar al-Assad. Igisirikare ca Bashar aho kugwana caboneka gihunga ngo kigiye gukingira umurwa mukuru Damas, ariko Damas nayo nyine itewe ntibagwanye. Perezida Bashar al-Assad yahunze hirya y'ejo be n'umuryango wiwe bari i Moscow mu Burusiya. Ibyabaye wamengo nta gisirikare Bashar al-Assad yari afise, mu gihe mu myaka iheze cari igisirikare giteye ubwoba mu karere. Bashar al-Assad yafatwa nk'akarorero ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Inyuma y'imigumuko yabaye mu bihugu by'Abarabu hakurikiye ibihugu bya Afurika yirabura. Muri 2014 abanyagihugu bo muri Burkina Faso babaye aba mbere mu kwiruka ko Perezida Blaise Compaoré yashaka kwiha ikiringo ca gatatu ku ngufu. Muri 2015 hakurikiye Uburundi aho abanyagihugu biyambirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Nkurunziza yafashe inzira nk'iya Bashar al-Assad ahitamwo kwica abanyagihugu kugira agombe ku butegetsi. Kuva ubwo Bashar al-Assad yafatwa nk'intwari bisunga muri CNDD-FDD. Bashar al-Assad aruhiye gutembagara inyuma y'imyaka 10 agwana n'abanyagihugu batembera amabi y'intwaro yiwe, kwica, kunyuruza, kuboreza igufa abapfunzwe no gupfungira ubusa abatavuga rumwe nawe ntaco bihinduye. Aruhiye gutembagazwa. Nkurunziza ntiyagize ayo mahirwe y'imyaka 14 agwana n'abanyagihugu kuko we umutima wahagaze giturumbuka nimba utarahagaritswe. Itembagara rya Perezida Bashar al-Assad rirangije imyaka 53 y'intwaro y'umuryango wa Assad. Iri tembagara rya Perezida Bashar al-Assad ritwibutsa amajambo akomeye yigeze kuvugwa n'incungu y'Ubuhinde Mahatma Gandhi, aho yagize ati: mu mateka y'ibihugu hamyeho abarwaza igitugu be n'abicanyi bakomeye. Hariho imyaka bakomeye cane ugasanga bameze nk'abatashobora gutsindwa, ariko impera n'imperuka baratembagara bikarangira nabi cane. Aka ni akarorero keza na CNDD-FDD yahora yisunga Syria yagakwiye gufatiraho kugira ngo nayo igire ibyo ikemura. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.